Geregenekerezo rya 2026 ukwezi kwa mukakaro niwo munsi novuga hariko haba urubanza rwo gusezera irya nyuma Biju umufasha wa Nziza Desire umwe mu baririmbyi dusanzwe dufise hano mu gihugu cyacu Burundi babikora neza cyane ndetse basanzwe batuye mu mahanga. Hari haje abantu benshi kwifadikanya nabo, hariho n'aba artiste benshi, hariho Big Fizzo, Big Farious ava yuko aja muri concert novuga yuko yarimwo Alikiba King Kiba yamanje arahicisha niho yari yibereye, hariho DJ Paulin, hariho ba DJ Saido, hariho n'abandi baririmbyi batandukanye na Alvin Smith Lavash Originale nawe yari yaje kumushigikira Nziza Desire ndetse ari kumwe n'umufasha wiwe Nirna. Bari baje kumushigikira ari abantu insinzi benshi baragize ico bavuga, ndetse na Cedric Bangi niho yari yibereye. Cedric Bangi ndibaza muramuzi, numwe mu barigend dufise muri music canke muri industry ya music hano mu gihugu cyacu Burundi, ndetse bakoze kuva kera bakiri kumwe na Bacancho Amisi, ndetse n'ubu unye aracagerageza gukora. Ndabazanira rero amakuru ayahe hari ku munsi w'iyo genekerezo rya 2025, hari ku munsi w'Imana niho baza guha mikro Nziza Desire kugira ashobore kugira icavuze ku mufasha wiwe Nziza Desire. Aho nyene acagwa hasi biranka ko avuga, atangura gukora amosozi. Byari birababaje kubura uwo musanzwe mwubakanye, birababaje cyane kubura uwo musanzwe mwubakanye. Byari bibabaje, abantu bari baje kumushigikira benshi barashimiwe, ndetse n'usanzwe atwara aba artiste baba diaspora niho yarari nawe yaragize icavuga. Cedric Bangi nawe naragira icavuga inyuma rero yo kubura umufasha wiwe. Byababaje abantu benshi cyane, benshi baragize ico bavuga. Numubabaro udasanzwe ku muryango wa Nziza Desire ndetse no ku muryango wa Biju niho bari bahishikiye bose. Wari umubabaro udasanzwe, wari umubabaro ku ruhande gose, ku ruhande rw'umuryango wa Biju ndetse no ku ruhande rw'umuryango wa Nziza Desire. Bikaba vyanabereye mu Nyakabiga aho basanzwe bita salle de reception Nirvana, niho vyabereye. Vyatanguye igihe cy'isaha 9 biza kurangira igihe cy'isaha yagiye kurangira 17 kuko vyatanguye 15 biza kurangira 17. Benshi bari baje kumushigikira. Tongera duhoza umuryango wa Nziza Desire. Reka turangize Star TV duhoza umuryango wa Nziza Desire, tunahoza n'umuryango wa Biju kuko n'urugamba rukomeye cyane. N'urugamba inyuma yo kubana nawe amezi 7 niyo aciye ko bakoze ubukwe, bakoze mariage, ariko inyuma yayo mezi ugaca ubura uwo musanzwe mubakanye. Urumva ko yabaje cyane, n'umubabaro udasanzwe ndetse n'uruhombo rukomeye cyane ndetse no ku gihugu cyacu cy'u Burundi, kuko Nziza Desire muri uno mwanya nagwa ameze neza, aguma muri stress. Ariko aho uri hose Nziza Desire Mutama Porto Vigo, ubane n'Imana, Imana ibandanye kugongereza uko kwihangana, wihangane cyane ndetse n'umuryango wawe ndetse n'umuryango wa Biju turahojeje cyane. Imana ibahezagire. Ni Mr Home, Mr Meet, Angel de la Capitale, Star Boy. Iyi ni Star TV ibandanya kubazanira amakuru agezweho. Niho nari nibereye, nari nagiye kubabera ijisho. Ubu n'umwanya rero wo kumenya inkuru igezweho canke inkuru yoba yararenganya ariko itabaciye mu maso. Ndabakunda cyane gose rero wamaze gukora subscribe kuri Star TV. Reka ndagushimire cyane, amahoro y'Imana bane nawe utarayikora. Ndagukunda cyane kandi ndagushimira. Mubandanye kunshigikirana cyane gukora like na share na comment, vyongwa neza cyane. Ndabakunda cyane uko biri kose. Support me, nanje ntago nzabatazi, nzabakora kila kintu cyose, na cyane ko ngiye kubazanira ibiganiro bimeze neza, na cyane ko ngiye kuza ndabaha ama exclusivity ameze neza. Mubandanye kunshigikira. Bye bye, muhezagirwe aho muri hose. Imana ibamezagirire. Iyo rari namaze amasiko naweza wewe. Nije mako